abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mukije inshuti mugenzi mukunze kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndagutunganiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi mugenzanje Claudine Nibitanga aganira na Oscar Nduwarugira aho bandaye baganira ku mwidegemvyo. Reka tubatege yompi Oscar Nduwarugira abanza kutwidondora. Murakoze cyane uko wabivuze, nitwa Oscar Nduwarugira kandi nk'abanezerewe no kuba kandi muri kino kiganiro. Rero ndaramukije bariko baradukurikiranira. Urakoze cyane, ndaguhaye ikaze nongera mpa ikaze mwebwe mwese muri kumwe natwe muri kino kiganiro. Tukaba rero tugira tubandanirize ku gice ca kabiri c'ikiganiro umwidegemvyo. Mu tumire wacu ubushize mwaratuyagiye ibitari bike, hariho umuntu ashobora kuba atakurikiranye ikiganiro c'ubushize, mwotubwira ku mayange ku vyo mwatuyagiye ubushize. Ubushize hanini twashimikiye ko umwidegemvyo w'umuntu uherera hundi utangurira. Yego. Turavuga yuko umuntu mu gihe avuga ko yidegemvye ariko ahonyanga umwidegemvyo w'abandi, kubyukuri ntaba yidegemvye. Hama twarabonye ibitari bike mu bijanye n'ibiranga umuntu yidegemvya, nuko mu mutwe, mu vyiyumviro no mu buryo bw'umubiri nyene buboneka abafise ubwo burenganzira bwo gukora ibyo ashaka, bwo kuvuga, kwiyumvira, kugenda hashaka. Hama turanavuga n'ibiranga nyene abantu baba badafise umwidegemvyo, turanavuga n'ivyo bokora kugira ngo bashobore gushika ku mwidegemvyo. Harimo kurondera kumenya, harimo kudatinya abantu, canke kudatinya kazoza, canke kugira ubwoba bwinshi, ko ubwoba buratuma umuntu nyene aguma nk'umuntu afunzwe. Bigatuma ivyo agomba kuvuga atabivuga, ivyo agomba gukora atabikora, hagomba kuja adashobora kuhaja kubera yagize ubwoba bwinshi. Hama narababwiye yuko umuntu n'umwe ku isi kandi Imana ni imurema. Ubuzima rero Imana bw'umuntu ni bufise mu minwe, abantu ntibakwiye gutinya. Mugabo nkagaruka kandi nshira inguvu kuri wa murongo nacu bwa mbere yuko umwidegemvyo w'umuntu ugarukira aho nduhera, kandi umuntu avuga ko yidegemvye ariko ahonyanga umwidegemvyo w'abandi ataba yidegemvye. Yego. Urakoze cyane, turakomeza rero n'ikiganiro cacu. Nagira rero mudufashe, mbega nibiki biranga ahantu hari umwidegemvyo? Dufate nko mwishira hamwe, mu kibano, mwishengero, nibiki biranga ahantu hari umwidegemvyo? Ibintu biranga ahantu hari umwidegemvyo kimwe nuko usanga abantu bakeye. Yego. Kandi abantu bakerebutse. Kandi usanga abantu bari mu mirimo itandukanye kubera yuko babagukiwe, batafise ubwoba bwo gukora ivyo bajejwe gukora canke ivyo bifuza gukora. Ivyo rero bigatuma ubona ko kuvyukura aho hantu hari ubuzima. Ukabona ko abantu baja ku bikorwa vyabo atangorane, ukabona ko abantu bashikiriza ivyumvira atangorane, ukabona ko abantu bazana imigambi myinshi, bagerageza ibi na biriya. Urabona kuvyukuri ko aho hantu hari iteka n'itekane mu bantu, kubera yuko umwe wese usanga ari ku mirimo, umwe wese usanga afise ivyo arimwo, ata abantu kuvyukuri usanga bari ngaho bica ataco bariko barakora. Ukabona neza ko abantu bariko bariteza imbere, bariko baratererana ivyiyumviro, bafashanya, haba gufashanya gutandukanye, haba kunganiranira, haba kubahuka abantu bakagerageza kuvyukuri gukora ico cyose bifuza gukora. Murakoze cyane. Ikiganiro n'abakunzi b'amahoro. Nagira ndakubaze, nirihe sano riri hagati y'umwidegemvyo n'amahoro? Nibaza ko ahubwo ntitwonavuga ivy'isano. Nibaza ko hatari umwidegemvyo atamahoro yoba hari. Urumva rero umwidegemvyo ni kimwe mu bimenyetso ko hano hari amahoro. Mu gihe abantu batidegemvya ntitwosubira no kuvuga amahoro. Biba byamaze kugorana, kuko ico gituma nyine abantu batidegemvya haba hamaze kuza amatati kandi atashoboye no gutorerwa inyishu. Kuvuga abantu rero baba bari mu ruhagarara, rushobora kuba rumaze gushaka ku rwego ko ruboneka canke rucinyegeje. Abantu baba bari mu bwoba, abantu baba batinyana, abantu baba bafise inzigo n'ibindi vyinshi binyegeje muri bo. Iyo vyashitse rero hoho
rero bikaduka nyene bikaja kure, baja mu ntambara, baja mu gukorera nabi, aho ntibose bavuga ko hariho umwidegemvyo. Ibihugu biri mu ntambara nta mwidegemvyo buriho, mugaye n'ibindi bihugu bitarashika mu ntambara muga bigaragara ko ata mwidegemvyo, kubera yuko abantu nta burenganzira bafise bwo kuvuga ikiri ku mutima, abantu nta burenganzira bafise bwo kuja aho bashaka, nta burenganzira bafise bwo gukora ivyo bashaka gukora. Rero nibaza yuko kimwe mu biranga ku by'ukuri amahoro, ahantu hari amahoro mu kibano no kwaba hari umwidegemvyo. Mugabo kandi nko nabivuze mu kiganiro giheruka, uwo mwidegemvyo nuwubahiriza umwidegemvyo w'abandi. Rero ufashe nko mu kibano, nitwoca tuvuga ngo abantu baje kwidegemvya bahunyanga umwidegemvyo w'abandi. Nitwoca tuvuga mu nimba ari mu rusengero canke mwishira hamwe ngo abantu bavuye ngo ndi umwidegemvyo bariko barabuza abandi kwidegemvya. No kuvuga umwidegemvyo uzana amahoro mu kibano ni gihe bose bawumva kandi bose bawurimo. Muga mu gihe bamwe batawiyumvamwo, bamwe bumva mengo bariko barahohoterwa, muri ico gihe barimwo agahaza. Yego, murakoze cyane. Mwavuze ko kugira ngo umuntu avuge ko yidegemvya ari uko yubahiriza umwidegemvyo w'uwundi. Mbega iyo bimaze kugaragara ko hariho umuntu atubahirije umwidegemvyo w'uwundi, uwo muntu yofashwa gute? Ikibabaje ni vyinshi, abantu benshi nivyo bakora mu kurondera umwidegemvyo w'abahunyanga umwidegemvyo w'abandi, muga bigaca bitera ibibazo vyinshi. Rero impanuro twotanga ku by'ukuri nuko abantu bo kwisuzuma, bakagarukana umutima buntu, bakamenya ko umuntu wese ariho kubera Imana yashatse kwabaho, kandi kujya kuntu ariho niko Imana yashatse kwabaho. Wewe nawe nico kimwe. Rero kugarukana uko ukiyumvira uti jewe ndiho kubera no gahunda ariho. Ico twita ubuntu muri Afrika n'umuco dusanzwe tumenyereye, abantu bakagira ubuntu kubera yuko ubuntu bisigura yuko jewe ndiho kubera nawe uriho. Abantu nimagiriranire, umuntu yisanze ari wenyene kuri ino si canke mu kibano yoca agira ingorane nyinshi. Mugabo hari gusanga byose twavyibagiye, tugaca tugomba ko abandi bantu baronka canke bataronka birabasha. Jewe mugabo nindonke, jewe nimvuge, jewe ningira ivyo nshaka. Rero usanga ari ingorane. Rero twofasha mu guhanura abantu bakamenya yuko ku by'ukuri umwidegemvyo w'ukuri ni igihe uri kurafasha abandi bantu kwidegemvya. Rero mu gihe umuntu asanze umwidegemvyo wiwe utariho bariko barawuhonyanga, duca tugaruka nk'abubaka amahoro. Hari inzira nyinshi zo kurondera kugira ngo umwidegemvyo wawe ushobore kuwuronka. Nawe ntaca akora nka babandi mu kurondera uko kwidegemvya no guserura ivyiyumviro vyiwe, ntaca aja kandi guhonyanga umwidegemvyo wa babandi. Mugabo nakoreshe inzira zituma ku by'ukuri agarura ca kibano na wa muntu kugira ngo habe ineza. Kimwe no gukoresha ibiganiro. Ibiganiro niyo nzira y'ukuri, naho kenshi abantu batayemera. Mugabo bivana nuko ku by'ukuri nabo mu mutwe bamaze gushika ahantu babura kwa kwidegemvya nyene. Mugabo naganirize abantu bariko baragerageza guhonyanga uburenganzira bwiwe, nisunge amategeko, aje mu mategeko, aje mu mirongo y'amategeko mu gihe abantu badashoboye kumwumva. Hanyuma nibaza ko ikibano ko giteguye, mu gihe umuntu agiye mu nzira y'amategeko urashobora kuba urugendo rurerure, mugabo niyo nzira ngira ngo iza kuba yanyuma aho gushira mu ngimba. Kuko niyashira mu ngimba ngo akoreshe nawe inguvu, yonona na vya bindi byose byamaze kononekara. Rero twahanura abantu yuko mu gihe uburenganzira bwabo babonye umwidegemvyo wabo wahonyanzwe, bariko bararondera umwidegemvyo wabo, nibashire mu ngiro kurondera ibiganiro. Batangure gukoresha umwidegemvyo wo kuganira. Kuganira rero ntivyoroshe, kuko kenshi muri kamere y'umuntu, umuntu yamaze kugira nabi, umengo ucurondera uburyo nawe umuja hejuru ukamumanura. Mugabo ubwiye ngo muganire umengo uhereye hasi, umengo birakumanuye, ariko nizo nguvu ni inguvu zidasanzwe. Rero umuntu amaze gushagurwa hatahura ati burya kuja kurondera umuntu tuvugane suko nabaye umunyantege nke, ahubwo nabaye umunyenkomezi kumurusha. Bagende rero baganire. Hari gihe muri ico kiganiro hashobora kuvamwo wa muntu agatahura ati ibi nariko ndavuga sivyo, ibi nariko ndakora sivyo. Ugasanga nyine harimo umuntu ashobora kwaduka agaterera nk'amajambo gutyo, twama twabibonye. Ukazibona nyine avuze ikintu ngo ujyagize kujya kubera ukunuku, mugabo mu gihe abonye wa muntu adaciye amwishura nabi cyangwa acashavura, ukazibona aratanguye guhindura. Hama wa muntu aciye amubwira neza akitonda buke ati bijya bintu rega wavuze sivyo, wari ukwiye kuvuga gutyo.
ugasanga wa muntu aragarutse yego aratabiye ati ijambo ryancorotse yego ugaca umwigisha uti ibyo ntuzubisubire urafata abantu nk'abantu ntusubiye gufata abantu nk'ibikoko kujya muntu nyine kuvuga kujya ejo urashobora kugira ingorane ugasanga umuntu ntibagufashije nta muntu adashobora guhura n'ingorane umwanya uwo ari wo wose mu buzima bw'umuntu urashobora guhinduka uriko uragenda mu muduga ukibaza ngo urakingiwe oya ntukingiwe imodoka irashobora kugushana kandi uyirimo ukaza kugwako n'abantu bamwe bagenda urataka ivyondo rero nico gituma uriko uratwara nk'imodoka ugashikira ahantu hari abantu bariko bagenda n'amaguru gabanya igitesi ugende buke buke bajya abantu ntuzi aho muza guhurira kenshi hari igihe tuvyibagira mugabo ni uburyo bwo kubaho mu buzima bworoshe jewe miseze byaranshikiye ndahantu hama numva ubwenge bwose buragiye ndagwa hasi nambaye nigaho numva nyene ndagwa abantu ne baje kumvyura ntazi no kumenya abantu baca baraza baramvyura baranyicarika ibindi vyagiye gukurikira vyari bindi mugurumva nari namaze kugwa ntashobora kwifasha nta umwana wiwanje hari madamu si hari nta mugenzi ntawe tuvukana na hantu nyene ngaha abantu bose bari nafashijwe n'abandi bantu ntazi no kumenya nibo baje batifasha ujya muntu mwicarike mugira ikimiki ivyo ni ibintu bishobora gushikira umuntu ari wese mu buzima rero nico gituma kuganira ningira akamaro kuyagisha umuntu aba yakubwiye nabi ukagabanya ishavu hamukamwegera ukamubwira uti burya ntiwanyubahirije kandi vyiza vyogenda uku mukaganira hama mu gihe bidashobotse ko mushika ku ngingo umuntu agaca aja mu nzira zijanye n'amategeko kuko ikibano cose ryabishira hamwe ryabishengero caba igihugu kirafise uburyo ibintu biba bipanze ugacuja muri iyo nzira yo kurondera ibiganiro birashobora kuva ku nivo zibiri mushaka kuvugana mwege muri babiri mu gihe byanse mukarondera abagenzi bashobora kubahuza ibyo nibaza ko na bibiri ivyigisha ko murondera abantu bashobora kuja hagati kugira bashobore kubahuza hama wa mwidegemvyo wawe ugaruke iyo bidakunze rero habasigaye ko muja mu butungane kugira ngo ubutungane nabwo bukore ubutungane ishobora kuba inzira ndende bivanye n'uburyo nabwo bumeze ko ubutungane bwinshi ntibwidegemvya nabwo buri mu kenshi mu biti degemvya na cyane cyane ngaha muri Afrika kusanga nabwo bukoreshwa n'abandi bantu cyangwa asanga abacamanza ubwabo ntibidegemvya rero uwo muntu ivyo ashoboye kubishikako hama kihangana ubwo butungane akabukurikirana urashobora kuzana kwa kwidegemvya ko basura kugagaruka ataco yononye ego urakoze cyane turakomeza turiko tuvuga ku mwidegemvyo nivyo turiko turaganira tugarutse nko mu kibano hari igihe umuntu ashobora kuvuga inshuro nyinshi ko tubahirijwe atari karidegemvya ariko uravye ugasanga niko we abibona ariko atariko vyari bimeze mbega uwo muntu wewe yofashwa gute umuntu avuga ko atahabwa umwidegemvyo akabivuga ku munwa gusa ariko umunwa mugabo ugiye kuraba muri we afise umwidegemvyo bawumuhaye kenshi ivyo biterwa no kubohwa ababuze umwidegemvyo mu kwiyumvira no mu kuraba mu mutwe mu vyabona kenshi biterwa kumbure n'aho yarakuriye n'ivyo aba yarakuriyemwo mugabo ico tufasha uwo muntu no gusubiramwo akisuzuma yego ntakorere kubigumbagumba canke kubishobisho akenshi mwene abusanga anakorera no ku nzigo canke kwishavu ishavu rikamutera kubona kumengo ntari kararonka ivyo ategeza kuronka kandi yabironse urumva ko nimba kuvyukuri afise umwidegemvyo yategerezwa kubibona kumwidegemvya ufise mugabo mu gihe atari karabibona hari ikintu camufunze gituma atawubona ico kintu nico gikwiye kuvaho ico naco kenshi uza gusanga giterwa n'iki mbega afise inkuruzo ariko akurikira ivyiyumviro vy'ukuri mbega imico arimwo niyo y'ukuri yategeza kuba arimwo ko nk'aho iwacu muri Afrika urashobora gusanga umuntu agomba kuba mu Burundi agaca aba nk'umunyamerika imico muri Amerika cagomba kwiza ngaha bica bigorana ko ivyo abanyamerika baba barimwo sivyo ngaha tuba turimwo ufatiye nko kuwungo vy'imiryango n'iki urashobora gusanga abantu bafise ukundi kuntu babaho mu bindi bihugu canke nabo akaba ari vyo yumva cyangwa ugasanga nivyo asoma ivyo ariko arasoma vy'ahandi hantu agaca abona umengo yobizana iwe canke mu rugo n'imiryango ugiye mu miryango ngaha iwacu usanga umuryango wose ufise ukupanze udapanze nk'iyindi fata nk'akarorero hariho abantu kuvyukuri usanga mu kibano cabo hageze gufungura bazana isiniya nini bagashirako ivyo kurya bose bagakaraba bakarya umwana akagenda mu ishure muri interna agaca amenyera kurira kwisahani ya wenyene rumva yizundi muco agacaza muhira bakeneye ko yinjira mu muryango agire gute amere nkabo nawe agaca yumva umengo
yarakeneye ko bamuha isahani ngano bakaraba umuntu umwe kweri tumuha isahani ari umwe azoba twononeye nkaho urashobora gusanga harimo akantu nyine akumva umengo ntibamuhaye umwidegemvyo wiwe mugabo ku vy'ukuri no kudasobanukirwa izo mpinduka zigenda ziba mu kibano uri uramufasha ukamwereka uti burya mu muryango iwanyu niko bafungura kandi barabikunda rero ni vyiza ko ugira gute ubatahura ntumuhutagiza hama ashoboye gufashwa agatahura abo bantu aramenya ati ndi muhira nzora nifata gutya mugabo ngeze hanze nzoja muri restaurant bampe kwisani iwanje nje kwisani iwanje urumva nk'ivyo aronsa ayo makuru umuntu amufasha gutahura yuko mu kibano hariho ibintu abantu baba basangiye uzanye ibivuye ahandi bica bigora ko vyinjira rero uwamaze gutahura ivyo biramufasha kuko kenshi uza gusanga abantu igituma biyumvira ngo ntibariko baronka ivyo bateza kuronka canke umwidegemvyo wabo ntukwiye nuko bariko bafatira kuvya ahandi ico rero twonacitondera gose kuko ni kinini cane ubisi imeze nk'ikibano kimwe amakuru ari menshi abantu babona ibintu vyinshi harashobora aho kuba abantu bifuza kuba mu bintu vy'ahandi hantu atari ivyo ngaha bagira ngo abacasanga ntibikunda ugasanga rero muri ico gihe biragoye cyangwa ugasanga umuntu abandi bantu bafise twovyita ngo iki bafise umwumwa w'ibintu canke kwifuza ibintu vyinshi birenze ivyo bateza kuronka ugasanga umuntu ariko arifuza ibintu bidashoboka urumva ukabona ko umenye ukwiye kugendera mu ndege kandi na papa watigeze ayijamwo atanamera kuguritika afise nk'uko umumengo wategeza kugenda kwiga mu ishure runaka kwera waribonye ngo abavyeyi nibo bari kukurungika nta mahera bafise urumva bica bigorana ucubona umengo barakwankiye kuja muri ibi hakaba n'ikibazo rero kijanye n'indero mu miryango n'iki hari igihe abavyeyi nyene bategeza kugira uruhara runini mu kurera abana umwana bakamubwira ati bikwiye kumera gutya n'amasaha yo kwiga saha yo gukina umwana agaca avuga ngo ntidegemvya ivyo bakwiye kubitahura neza yuko muri ico gihe si umwidegemvya abuze ahubwo ariko agorwa no kwemera indero bariko baramuha rero ahantu hose hama hari amategeko ahagenga n'uburyo ikintu cubatse ivyo rero umuntu amaze kumenya ko ateza kuvyubahiriza biramufasha nico gituma navuze namye ngaruka kuri ca kintu kivuga ngo umwidegemvyo y'uwawe uhera w'abandi utangurira umuvyeyi arafise umwidegemvyo wo kurera umwana ategezwa kumenya nawe nyene ko umuvyeyi ukora byose umwidegemvyo aza kuronka ntakwiye kubuza umuvyeyi kumurera umuvyeyi arafise uruhara rwo kumurera gushika mu gihe umwana akuze nawe ashobora kwirera mbwo ivyo atarabishikamwo umwana akwiye kumenya ko ategeza kuregwa n'umuvyeyi kandi ni umwidegemvyo umuvyeyi akeneye kugira ashobore kurera umwana kuko natabikora ejo n'ivyo azotukwa rero ategezwa kubikora kugira ejo ntazabitukwe rero uza gusanga abantu kenshi bakeneye kumenya ayo makuru yo gutahura neza ko kibano kiba gisa uburyo cubatse hanyuma ivyo bibaza ko batariko baramuha umuntu agasobanura neza igituma bitariko biraboneka hama umuntu akabitahura mugaha akaba no kumenya yuko ibintu vyinshi twiyumvira ntibishoboka guca bija mu ngiro kuko ubwenge canke ivyumviro bishobora gushika kure gose mugabo ntibikunda ko ivyo bintu bica bikorwa mu vyiyumviro umuntu ashobora baravuga ngo ashobora kubaka inzu muri Espagne mbwa ntucubaka ngaha oya ntivyokunda rero ko wifuza ibintu canke ukabibona baca ugomba ko bica biba tangura kwidoga ntibabiguhaye ntibagize iki niki ntibeza ngo bikunde hari aho Burundi buzotega gushika kugira ngo ibintu bimwe bishoboke uno munsi ntibikunda ibintu bitarashoboka woza ngo uno munsi ngo bataduhaye amagari ya moshi yihuta nyaruka ko muri Tanzania ko arayaronka ukacuvuga ngo ntayariho nyene ko Burundi ntiburaronka n'amabarabara meza y'ikaburimbi bitegeza kugenda buke gushikaho tuzobishikako rero uno munsi utabironse canke ubikeneye genda muri Tanzania cyangwa ugenda i Burayi wicaremwo wumvirize ko ushobora gushikayo ngahi wacu banzororere turacari mu vyibanze no kwipanga byonyene kiracari kibazo kugira dushike kuri ivyo bintu rero umuntu gutahura ivyo byose akamenya ati ahandi ibintu bimeze uku ibintu bipanze uku ivyo nifuza nibi mugi bishoboka nibi biratuma uwo mwidogo wo kwiyumvira ngo bamuhonyangiye umwidegemvyo ugabanuka naho rero bimeze nk'ubu turafise amashure menshi yigenga za kaminuza arimwe ibisata vyiza mugabo gusanga bizimvye
rero kwiga no mwidegemvyo birajanye mugabo uca ugenda mu ishure bashobora kwemera amahera make ugaca wigamo kubera ko hajya handi amahera hari ntibikunda rero nico nibaza ko abantu bakwiye gusobanukirwa ibyo bica bibafasha no kumenya rero ko uwo muntu uriko urasaba umwidegemvyo ukamenya mbega umwidegemvyo wewe nawe uhera hehe ko ari igihe baza ngo ntiyawuguhaye mugari wagombye kurengera uwiwe nawe akaba ataze ni nk'umuvyeyi canke umurezi kw'ishure abafise umwidegemvyo wo kurera abana bikabigisha mugabo abana nabo bakwiye kumenya bati ahageze umwarimu yavuze isaha yo gutonda kw'ishure ni 3:00 we ntucuza 4:00 hamucuva ngo bakurengeye nico kimwe no mu kazi nico kimwe n'ivyo iko kuntu byose biba bipanze afite umuntu yidegemvya neza abatahura ivyo byose hama kagereza kubahiriza ic'amateka asaba uko ibintu byubatswe kugira ngo niho nyene hashobora kuvuga ati jewe nashitse 2:40 dutangura akazi 3:00 mugabo baciye bamfata nk'uwashitse 3:30 aho zoba bamurenganiye mugabo ni aza ngo ashike 3:30 baca bamufata nk'uwashitse 3:00 sivyo ahazoba ari kararengera umwidegemvyo w'abandi bantu urakoze turabandanya n'ikiganiro cacu abakunzi b'amahoro nagira ngo mudufashe gusobanurira bariko baradukurikirana n'izihe ntambamye z'umwidegemvyo intambamye ya mbere y'umwidegemvyo no kumenya imbibe kurenga imbibe z'umwidegemvyo kuko iyo umuntu yidegemvya aca agomba kurenga kenshi rero intambamye ya mbere nuko muri uko kwidegemvya wibagira abandi nabo ko bidegemvya ico rero ni ingorane ya mbere ico kirashobora gutuma ku by'ukuri usanga hari ibintu byinshi byononekaye kandi wari gukiza rero ico ni ikintu ca mbere iyo umuntu ariko aravuga akeneye kwidegemvya ateza kumenya ko muri uko kwidegemvya tuko turarondera twubahirize umwidegemvyo w'abandi kandi iyo uhungabanije n'amahoro ico gica kiba ikibazo ngaho ikindi kintu gica kiza rero n'uburyo kibano kiba cubatswe iyo nini ntambamye ikomeye gose kuko nkuko nabivuze mu kiganiro giheruka ikibano ishirahamwe ishengero igihugu birafise uburyo biba vyubatswe kandi akenshi ntibyubakwa ngo bifashe abantu kwidegemvya kenshi usanga byubatswe mu buryo bw'uko harimwo gukontorora canke gucungera abantu kuko iyo abantu bamaze kwipanga bakagira ishirahamwe canke bakagira igihugu canke ishengero n'ibindi hari ukuntu usanga bageze ahantu bumva umenga ivyo ntubo bicungera bonye n'ubwo babanza kubura umwidegemvyo bagaca baja mu bwoba bw'uko abandi bantu bashobora konona ivyo bariko barapanga bagaca bashiraho imigambi yo gucungera abantu ivyo rero ukuntu byubatse uko nyene byamaze kuba bigaruka bikaza kubuza abantu mwidegemvya no kuvuga uno munsi baye userukira ishirahamwe tangura kubona abandi bose bakeneye kuba muri ico kibanza ico ukora niki ucutangura gukora nk'umuntu wifuza ko atabandi bantu baza kuhashika gacutangura kuzibira amanama imbere uko akaba yapanzwe abantu baza mu nama ufise ijambo ugasanga nyene utangura kwiyumvira urya muntu ko avuga kurya sinsubira kumuha ijambo kuko wumvise yari karaja uwundi ukumva abandi bati bajya bagumura abantu aba controle nini irenze ico gica gituma rero ni ntambamye nini kugira abantu bashobore kuronka umwidegemvyo mugabo hariho n'ubumenyi buke ubumenyi buke nabwo nyene n'intambamye kugira umwidegemvyo kuko igihe utazi ikintu nyene ntacuzi nyene umuboshwe hari abantu rero usanga amakuru bafita mu bintu byinshi atabariyo abandi ugasanga ndibihuha gusa abandi ugasanga basumenya atari bwo canke buke bushoboka mugabo uko ugomba kwidegemvya mu bintu byose bironderemwo ubumenyi uca widegemvya nukuvuga ntushobora kwidegemvya gukora ikintu kandi atacuzi ntushobora kuvuga ngo je ngo ngomba kuba umumekanisiye kandi atabyo wiza atabyuzi je gukora imiduga ntibikunda nukuvuga rero umwidegemvyo urafatana kandi n'ubumenyi n'ubuhinga abantu baba bafise kurondera ubuhinga buke n'ubumenyi buke navyo biri mu ntambamyi zituma ku by'ukuri umwidegemvyo w'umuntu udakwira umuntu agasanga ahashobora gushika hacira hanyene habonekera hanyene mugabo tugarutse mu by'ishengero no mu by'Imana urumva hariho ikintu gikuru rwose gikomeye abantu bashobora kwidegemvya batari mu bugombe bw'Imana abantu badatahura Imana abantu batari mu buzima bwubaha Imana kwidegemvya ntibikunda kubaca bahimbohe za shetani nawe baguma bakoresha ibyo batagomba no gukora ugasanga nyene abo bantu ni ingorane icaha kiba ikibazo mugabo rero tuca tugaruka tukavuga tuti none abantu ku by'ukuri ivyo bobigira gute no haragwishengero
gufasha abantu kugira ngo bashobore gutahura neza yuko abantu bakiri mu vyaha hari ibintu twitega bitazoshoboka, abantu bagikoreshwa na kamere y'umubiri, intambamyi nini gose, kuko umuntu aca yikunda, umuntu aca arondera inyungu ziwe, umuntu asubira kwiyumvira ineza y'abandi. Niyo ngorane nini gose iciza kw'ishengero, kwigisha abantu bagatahura neza yuko ku by'ukuri icaka ikiganje kwa kwidegemvya turondera kukuri kuragoye gose, kuko abantu bose baca bagenda barondera inyungu zabo. Mu gihe abantu bari ku nyungu zabo bahonyanga umwidegemvyo w'abandi, bakora ivyo byose bishoboka kugira ngo bashobore gushika aho bagomba gushika. Nivyo bigaruka kandi bikatuzanira ikibano kitagira amahoro, kubera ko abantu usanga bagendera mu byifuzo byabo no mu byumviro byabo. Aja tukagaruka muri kimwe twavuga c'ubuntu. Abantu nibitakunda ko bamenya Imana ngo bagendere mu buntu bw'Imana, basi nibabe abantu bagira ubuntu, kuko ubuntu nabwo burashobora gufasha kugira ngo abantu avuga ati ntaco naho ibi nabibona gutya, muga kubera ntabura ko ndagukeneye, reka ibi ndabigire kuriya, bizoheza bifashe. Abo bidashobokeye ko bamenya Imana cyangwa ngo bagendere mu buntu bw'Imana, basi nibaba abantu bagira ubuntu, kuko ubuntu nabwo buzodufasha kubaka ikibano kimeze neza no kubahiriza umwidegemvyo w'abandi. Dutera tugana gusozera ikiganiro cacu, mwegeze kuvuga ko hariho abantu usanga kumbure atubahiriza umwidegemvyo w'uwundi kandi akaba anabizi. Nakahe kajambo mwotekerera abo bantu? Abo reka tugaruke kuco twababwiye kiriya gihe cagiye ikiganiro ca mbere. Baraje barahitanye umudandaza, ntacuvuze ko nturi umudandaza. Baraje barahitanye umuvugabutumwa, ntacuvuze ko nturi umuvugabutumwa. Baraje barahitanye umunyepolitike, nta na kimwe uvuze ko n'umunyepolitike. Mva bose baragiye baraheze. Uhashikiriwe kumbure umwarimu rero babandi bose bari kugufasha, bose baragiye kandi ntaco wigeze uvuga. Uriye ko ari ushikiriwe baca bagutwara kandi ntakigutabara. Rero nico novuga, abo bantu bazi ko bariko barahunyanga umwidegemvyo w'abandi bantu kandi babizi, no bahanura ko bobireka, kuko nabo nyine ubwabo bisigura ko babushwe. Rero kugira babohoke nuko baha umwidegemvyo abandi, kandi ni ku neza yabo, ko nabo nyine umwidegemvyo barawukeneye. Mu burongozi ubwo aribwo bwose, mu gice cose umuntu abarimwo afise abantu munsi yiwe, yategezwa guha umwidegemvyo akaba atari karawubaha kandi abizi, nakosore by'ukuri ko abo bantu ariko ari mu mwidegemvyo, ejo nibo bazomuramira. Rero ntibizokunda ko bamuramira atabaye kwidegemvyo. Rero tari kuraho umwidegemvyo abandi, nawe ntiwidegemvyo. Umwidegemvyo w'ukuri ni gihe umwidegemvyo uri gufasha abandi kwidegemvya. Nico kintu mba notekerera abantu. Urakoze cyane, nkundire ubugira kandi ndagukengurukire. Byimva mutima ndagushimiye Oscar. Nanje ndabashimiye. Bona maragizigiye mukantumira. Ego, nizera ko no hanyuma muzotwitaba. Nzobitaba kandi ndashimiye n'abadukurikiranye bose. Ego, nshimire umutumire wacu, nongera nshimira mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Nkizera ko cyashoboye kugira aho kibakuye naho kibagejeje. Nkaba rero ndabakengurukiye umwe wese ukuntu yaduteze yompi, tukaba tuzosubira. Murakoze. Turakengurukiye abatuganiririye Claude Nibitanga hamwe n'umutumire wacu Oscar Warugira kuri igano ciza badushikirije. Turashimira na wewe waruduteze yompi, ukaba ufite ikibazo cyacu wunganira. Telefoni 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora gusanga naho dukorera n'imirohero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard inimero 27. Mugire ibihe byiza nawe utaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa
inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho ubutaha.